Kubungabunga amagara y'abantu muri Caritas Burundi ngo ni igisata gihambaye cane, bivugwa na George Bizimana, umwepiskopi wa diyoseze ya Ngozi, akaba n'umuyobozi w'ishirahamwe Caritas Burundi, mu nama y'iminsi ibiri yabahuje n'abarongoye abandi muri Caritas Burundi, hamwe nabo mu ntwaro bakorera mu gisata c'amagara y'abantu, mu ntumbero yo kubona kumwe ibijanye n'intererano ya Caritas mu gisata c'ubuvuzi, hamwe no kuganira ibihanze ico gisata. Inama ni inama ihuza abafise igikorwa bose, igikorwa cerekeye ukuvura, kubungabunga amagara y'abantu, hamwe rero no kurondoka kwiza, ko navyo bijanye n'amagara meza, ico twita les états généraux de la santé. Kuko muri Caritas ico gisata kirahambaye cane, kubungabunga amagara y'abantu. Nico gituma twatumiye abashobora kuba barongoye abandi, mbere n'inzego zo mu ntwaro muri ico gisata. Mwumvise ko batugiriye ibiganiro vyiza cane, turashima, kandi baraduha n'umuco ku bitari bike. Ikigamije rero no kugira ngo tubone kumwe ibintu n'ibindi bijanye n'ico gisata cyo kuvura abantu, mugabo kandi turonke n'umuco, kandi tuganire no kubikunda kutugora. Mugabo kenshi usanga ari kubera ukutumvikana n'abantu bamwe bamwe, mugabo turabona yuko umuco twawuronse. Uwo muyobozi yongera amenyesha ico Caritas iriko irafasha mu gukinga ikiza coronavirus muri iki gihe ico kiza cabaye ndanse kw'isi yose. Turafasha guhimiriza kugira ngo ingingo zimwe zimwe batubariye zodufasha kwikingira tuzishikirize abenegihugu, kugira ngo benshi bashobore kurokoka, mugabo kandi ushobore no kuzitira, kuko uko numva ico kiza kimeze, uko wikingiye niko uba ukingiye n'abandi. Nta bindi vyinshi dushoboye rero, mugabo tugerageza gukoresha no guhimiriza izo ngingo nkuru zijanye no kwikingira. Yarangije asaba leta ko hamwe vyoba bishoboka yoza irabaha imfashanyo yagenewe Caritas Burundi mu gisata c'amagara y'abantu hakiri kare, kuko ngo niyo bakuramwo amahera yo kugura imiti, guhemba abakozi n'ibindi, kuko ngo igisata c'amagara y'abantu gitwara uburyo bwinshi.